Umuririmvyi D-one meze neza? Yeah, meze fresh sana. Yeah, so ufashe rutema kirere ugiye he muri uno mwanya ku kibuga c'indege ca Mirikiro ndadaye? Icambere ndi ku kibuga c'indege aho ngiye naho naza ko nzamenyesha nashitseyo. Gusa ngiye mu kazi k'ibisanzwe. Turi mu mpera y'umwaka. Nta gishasha muri mu maproje ufise canke ugiye nico ugiye kutuzanira? Bishasha ndabifise byinshi cyane gose mbese nibinjanye. Bimwe muri bishasha mbashaka guha abarundi abatwizeye n'abataratwizera. Muri make ngiye mu bikorwa kandi bizodushimisha twese barundi. Witege iki mu gaseke ugiye kutuzanira? Agaseke n'ibintu bikomakomeye gusa. Nta bintu novuga ko bigoyagoya birimo n'ibikomakomeye gusa. Yego. So tugushimira abakunzi murakoze cyane. Bari ariko munansengere ngiye ngwaye ariko kubw'ibikorwa bwo gukunda abarundi no gukunda akazi gashimisha abarundi nemeye kugenda ngwaye kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ugiye no mu gihe atari kiza mu gihe twabuze abaririmbyi babiri mu misi ikurikirana. Twari twamaze gufata ino rendezvous ndavuga nta kwende ubigire ariko nanje ndababaye nk'umu artiste umwe mu barundi tubuze umuririmbyi cyane tubuze umuntu mu Burundi bya ibintu yabaje cyane ariko nta kuri kugira Misi Erika canke Sam kuri bajya bose na artist bose mu Burundi kandi bameze neza bari abantu bagaciro ku Burundi ku muziki wacu mu Burundi. Ego so tugushimire ugira urugendo rwiza. Murakoze cyane.